ndabahaye kaze muri iki kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe mushikirizwa nanje Abeli Mbonimpa. Ndasuye kubaramutsa mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifise intumbero ivuga ngo ibimenyetso vyerekana ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma wewe nawe aho uri hose wicare witeguye maze umesure impuzu zawe kugira ngo Yesu Kristo ahazozira azosange witeguye. Duhore twiteguye kuko atawuzi umunsi canke isaha. Tuza kwiga umurongo kuyundi amajambo akomeye cyane atwereka ibimenyetso bigaragaza ibihe turimwo. Matayo 24 umurongo wa mbere, dusome mw'izina rya Yesu. Yesu arasohoka ava mu rusengero, akigenda abigishwa biwe baramwegera ngo bamwereke inyubako y'urusengero. Arababwira ati ntimubona ivyo byose? Ndababwira ukuri, aha ntihazosigazwa ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Haleluya. Bene data, aya majambo Yesu Kristo yavuze byaratangaje abigishwa biwe kuko inyubako y'urusengero rw'i Yerusalemu yari inyubako imeze neza kandi ikomeye cyane. Ubwo rusengero Yesu Kristo yavuze rwarasenyuwe kuko mu mwaka ugira 70 Yesu Kristo amaze kuduganwa mu ijuru. Urusengero uko Yesu yabivuze niko rwasamburiwe hasi. Ico rero caravuyemwo, ico kimenyetso caramaze kurengana. Ivyo Yesu yavuze urusengero rw'i Yerusalemu nta rukiriho. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa biwe baramwegera bihereranye, baramubaza bati tubwire ivyo bizobaho ryari, kandi ikimenyetso kizoba iki c'ukuza kwawe n'ic'umuhero w'isi? Ku murongo wa 4 Yesu arabishura ati mwirinde ntihagire ubazimiza. Haleluya. Baragiye baramubaza bihereranye. Ushaka kurondera ukuri mu ijambo ry'Imana, wiherere maze wihererane umwami wawe Yesu Kristo aba mu mpisho azoguha inyishu. Babigishwa biwe rero barondeye umwami Yesu biherereye, bamubaza ibikomeye n'ibihambaye aribyo tugira ngo twumve muri akano kanya. Yesu ikimenyetso ca mbere yabanje kubabwira bamubajije bati tubwire. Yesu Kristo rero atangura kubabwira ati mwirinde cyane ntihagire ubazimiza. Nico kintu ca mbere Yesu Kristo yababwiye. Birabonekana neza yuko umuntu ashobora kuzobuzwa ijuru na mugenzi we. Umuntu ashobora kuzobuzwa ijuru n'uwo yahora yita umukunzi wiwe. Umuntu ashobora kuzobuzwa ijuru n'uwo yita ngo ni mwene se. Umuntu ashobora kuzobuzwa ijuru n'urya nyene bakorana ibikorwa, cyane cyane nk'urya bakorana ibikorwa mbere vy'Imana mu ishengero canke hirya no hino. Yesu Kristo rero aravuga ati mwirinde ntihagire ubazimiza. No kuvuga ngo umuntu ashobora kukuzimiza kandi utari witeze ko kujimije. No kuvuga ngo igiti nico kuzimiza, imodoka niho kuzimiza, igikoko nico kuzimiza, eka nta kindi kintu kihari cyo kuzimiza usibye ko umuntu nkawe Yesu yaravuze ngo mwirinde ntihagire umuntu nkawe akuzimiza. Ku murongo wa 5 haravuga ngo kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Bene data, ibi ni ibimenyetso bikomeye kandi bigaragaza yuko ibi bihe turimwo ari byo bihe Yesu Kristo yavuze vyamaze kudushikamwo, ngo kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo. Iki ni kimenyetso cerekana ko benshi bamaze kuza mu izina rya Kristo, mu izina rya Yesu, benshi bakiyita ko ari abantu bakomeye. Muzobibona, muzosanga abantu benshi uno munsi haramaze kwaduka amadini menshi, haramaze kwaduka abigira bavugishwa n'Imana benshi, abandi bamaze kuza biyerekana, abandi bamaze kuza bavuga ibikomeye n'ibihambaye, abandi bamaze kuza basezeranira amasezerano akomeye abantu, abandi bamaze kuza berekana yuko bafise ububasha kuri buri kintu. Ariko Yesu Kristo aravuga ngo benshi bazoza mu izina ryiwe maze batangure kwiyamamaza, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Uno munsi abantu benshi baramaze kuzimira. Uno munsi abantu benshi baramaze kuzimizwa. Amadini y'iki gihe amaze kuzimiza abantu benshi. Muzosanga hari amashengero agenda avuka, muzosanga abantu bagenda bashinga amadini, muzosanga abantu bagenda biyonkora, abandi bamwe bagasuzugurana, abandi nabo bagapfa amadini, bagapfa amoko. Umwe agasanga ati ririya dini ko riyobowe n'ubwoko bunaka, ati nukuvuga bari reka tubavemwo, ati ntivyoshoboka. Bamwe ugasanga amadini yabo yavutse kubera barabatutsi, abandi ugasanga amadini yavutse kubera barabahutu, abandi bagasanga kuko babimye ibiti kuko barabatutsi, ugasanga barabimye ibiti, abandi ugasanga kuko babimye ibiti kuko
bari abahutu ugasanga bariyo nkoye. Igitangaje kandi gihambaye umuntu yo kwibaza ati mbega aya madini yose avuka mu by'ukuri mu bugororotsi? Kuko benshi usanga bagenda batandukana ariko habaye imishwano, abandi bagatandukana ariko habaye amashari, abandi bagatandukana ariko habaye intambara. Muri ico gihe rero benshi umwe wese hagiye acagenda yideklarara yuko ashinze idini maze akariha inzego maze agatangura gukora ibikorwa. Yesu Kristo rero aravuga ati mwirinde kuko benshi bazoza mu izina ryanje hirya no hino ku isi yose. Muri rusange bigaragara yuko mu isi yose hagenda havuka idini, nta bihe birengana hatavutse idini. Bisobanurwa ngo abantu bagenda basharikana, bankana, bagenda bapfa ibiti, bapfa ivyubahiro. Muri ico gihe rero umwe wese hagiye acashika agenda yivuga ko nawe ashinze idini runaka maze agatangura gukora ibikorwa. Yesu Kristo rero aravuga ati mwirinde kuko bazozimiza benshi bazozimira. Benshi baramaze kuzimira uno munsi, benshi baramaze kuzimizwa, abantu benshi baramaze kubakurikira, abantu benshi baraza bakakubwira bati ngwino tuzoguha igiti, tuzoguha ubupasitori, tuzoguha ubwarimu, tuzoguha kuba mukuru, tuzogukoresha. Nuko bagatangura kubasezeranira ibintu bikomeye, maze ugasanga babandi bari bafise ingabire za mpwemu zose barazitwaye. Warafise ingabire yo gukoreshwa n'ibya mpwemu, warafise ingabire yo kuvugishwa bakabimukuramwo, warafise ingabire yo kwerekwa bakabimukuramwo. Kandi ayo madini ikibi cayo nuko yaciye azimya mpwemu, kuko igikorwa ca mbere bahabwa ari kugwanya uwo wese yovugishwa canke agakoresha ibya mpwemu by'ukuri. Ufise impwemu y'ukuri muri wo baramugwanya, uhirahiriye akadoma ko kakora ku caha baramwiyamiriza, bakamutera ivyatsi, bakamubwira bati ivyo ntiwovyigisha kuko wowe uce kudusenyurira urusengero. Muri ico gihe rero ibintu byarononekaye. Yesu Kristo aragabisha ati abantu bazozimiza benshi. Ivyo n'ibimenyetso vya mbere bitangura kandi vyerekana umuzo w'umwami wacu Yesu Kristo. Bene data, ivyo bihe rero nivyo tugezemwo, nivyo tugiye kurabira hamwe maze turabe ingene abantu benshi bamaze kuzimira no kuzimizwa. Ku murongo wa 6, muzokumva intambara n'impuha z'intambara, mwirinde ntimugahagarike imitima kuko bitazobura kubaho ariko umuhero uzoba utaraza. Haleluya! Mwirinde kuko muzokumva intambara n'impuha z'intambara ariko ntimuze muhagarike imitima kuko umuhero ntuzoburaza. Turibuka ko henshi mu bihugu bitandukanye byabayemo intambara zikomeye kandi zigahitana abantu benshi, ariko Bibiliya iratubwira ngo urya si wo muhero w'isi. Uno munsi turaza kurabira hamwe ibimenyetso bikomeye biza kutwerekereza bitujana aho tuzotinda tugashika ku kimenyetso ca nyuma. Rero aha Bibiliya iratubwira ngo muzokumva intambara n'impuha z'intambara, mwirinde ntimugahagarike imitima kuko bitazobura kubaho ariko umuhero uzoba utaraza. Umuhero uzoba utaraza. Turibuka nk'akarorero mu ntambara ya kabiri y'isi yose hapfuye abayuda hafi 6,000,000. Turibuka mu Rwanda, turibuka intambara zabaye mu Burundi, turibuka n'izindi ntambara zabaye muri Kongo, turibuka n'intambara zabaye muri Aziya mu bihugu bitandukanye. Eka ku isi yose hagiye haba ubwicanyi bwa genocide, hagiye haba ubwicanyi ku bwinshi, abantu bagapfa bagatikira, ariko bijya byose ntabwo bigaragaza yuko ari umuhero w'isi. Ziga zari intambara mu byo Yesu Kristo yadondaguye. Turabona intambara ya mbere y'isi yose yabaye ku isi yose, tugasubira kandi tukabona iriya ntambara ya kabiri y'isi yose nayo nyene yabaye. Ivyo byose biratwereka intambara zikomeye zabaye, ariko ivyo byose Bibiliya iratwereka ngo ni itanguriro ryo kuramukwa. Bibiliya iratwereka ngo intambara sizo zizoba zigomba kuzana umuhero w'isi, ahubwo ni ibimenyetso bigaragaza yuko turi mu bihe vy'imperuka. Ku murongo w'indwi Yesu akomeza kutwereka bivuga neza ati kuko ihanga rizotera irindi hanga n'ubwami buzotera ubundi bwami, amapfa no kunyiganyiga kw'isi bizobaho henshi. Haleluya! Ngo kuko ihanga rizotera irindi hanga, nukuvuga ngo ibihugu bizotera ibindi bihugu, ubwoko butera ubundi bwoko, ubwami butera ubundi bwami, amadini atangure gusubiranamwo. Ugasanga abakozi hagati y'umukozi n'uyundi habayeho amashari, bamwe bagashaka mbere no kwicana, abandi bagapfa ubwoko, abandi bagapfa ibiti, abandi bagapfa ivyubahiro, abandi ugasanga barasuzugurana. Umwe ugasanga ngo jewe ko ndi pastori ngo sino kwicarana na mwarimu,
ngo kuko ngo ujya ngo ntitungana, mbere ugasanga n'inama ntibagomba kuzihurizako, canke ugasanga ngo hariho inama z'abarimu kwabo, abandi ugasanga ngo hariho inama z'abapasitori kwabo, ugasanga ndetse no mu kurya canke mu kwakirwa ntibokwakirirwa hamwe, maze ugasanga barasuzugurana bagakengerana. Urabe bamwe bapfa ngo bamwe baturuka mu gace kanaka, ngo bamwe nabo mu ntara runaka, ngo bamwe nabo mu gihugu runaka. Uno munsi hamaze kuba mbere n'amadini atandukanya ubwoko, atandukanya n'abantu n'akaranga, bamwe bakagira imico yabo. Uno munsi ijambo ry'Imana barariciyemwo imigwi, barariciyemwo imice, mbere bamwe bivuga bati basigaye bagira ku nzego z'uko batoshobora gusangira n'abandi, akumva yuko yorya arinze kuja mu cumba ca wenyene, maze ugasanga no mu kurya abantu bagisangira kubera agasuzuguro. Ubwami bwaramaze gutera ubundi bwami, ihanga ryaramaze gutera irindi hanga, ni ukuvuga bigeze ku rwego rukomeye cane. Ariko ivyo byose ni itanguriro ryo kuramukwa. Ku murongo w'8 haratubwira ngo ariko ivyo byose ni itanguriro ryo kuramukwa. Bene data, nimwabona ivyo byose biriko biraba, ntimuze mwibaze ko ari wo muhero w'isi, ahubwo nibitwereka ko tugeze mu gihe c'imperuka, aho usanga umuntu wabona ko mwari mwese muri bamwe, ariko ugasanga hariho itandukaniro, hariho akarimbi. Uno munsi ugasanga umwe ari umufekabu, uwundi ari umupentekoti, ntibashobora kuganira ka mwana wa mama. Mugasanga umwe ari wo mu idini runaka, kandi bose nubwo baba barakijijwe, barahevye inzoga, barahevye ubusambanyi, barahevye ubusuma, barahevye ubwicanyi, ariko ugasanga barafise ivyo bapfa ngo ni kubera ngo abayobozi babo batari bamwe. Ugasanga hariho amacakubiri, kandi bose bari mu nzira ija mu ijuru. Ivyo byose rero bene data ni itanguriro ryo kuramukwa. Ivyo byose mu birabe, mu bisuzume, biriho haba mu gihugu ico arico cose, mu ntari zose zose. Ivyo bimenyetso muzobisanga kandi biriho, kandi intambara nazo ziri hose hirya no hino kw'isi yose. Ubwami bwarateye ubundi bwami, ubwoko bwarateye ubundi bwoko, amadini yarasubiranyemwo, abantu baracanacanyemwo. Yesu Kristo yaravuze ati ngo kuko ubugarariji buzogwira ngo urukundo rwa benshi ruzotimba. Ayo majambo atwereka neza yuko ari ibimenyetso vyibutsa abantu babwira biti nyabuna nimwikangure, mumenye ko tugeze mu gihe c'imperuka. Abakristo bagomba kuba maso, bitegure, bamenye ibimenyetso simusiga Yesu Kristo yariko aravuga hano. Yesu yabwiye abigishwa b'ibimenyetso byose, abivuga kimwe kimwe ku kindi, arabidondagura kugira ngo ishengero lize lizimuruke, lize rihumuke. Ku murongo w'9 haravuga ngo niho bazobatanga ngo muzigirizwe, bazobica kandi muzokwankwa n'amahanga yose abahora izina ryanje. Aha tugeze n'ahantu hakomeye cyane, kuko haratwereka ngo hazoba hageze mu bihe rero bikomeye, ibihe bihiga abakristo, bihiga ubwoko bw'Imana. Ugiye kwinjira mu bihe bikomeye, ari byo bihe bigezweho muri iki gihe. Ni ukuvuga ngo niho bazotangura kubatanga ngo muzigirizwe, bazobica kandi muzokwankwa n'amahanga yose abahora izina ryanje. Mwene data, ngaho rero aho isi igeze uno munsi benshi twibuka yuko ivyo bikorwa byarabaye no mu gihe c'intumwa. Intumwa zaratanzwe zirazigirizwa, bakabatangira raporo, maze benshi baricwa. Rero nubu kuko benshi batakigendera ku gakiza nyakuri, ahubwo basigaye bagendera ku mapolitike. Uno munsi aho usanga amadini asigaye ayobowe mu buryo bwa politike, aho kugira ngo ayobogwe na mpwemu yera, ugasanga ari mu rwego rwa politike. Muri ico gihe rero bigaragara neza yuko abantu bazotangiranira amaraporo, abantu bazotangura kuregana, bazotangura kwagirizwa, bazotangura kwagirizanya, bamwe usange bariko baragiriza abandi, hanyuma rero babatange bazigirizwe. Kandi muri ico gihe ndagira nkubwire yuko ari ca gihe ishengero rizoba ritanguye guhamwa no gutotezwa. Nico gituma mwene data wo kwicara ugavye, wo kwicara witeguye, wo kwicara uri maso, wo kwicara witunganije kandi wejejwe, kuko tugeze mu gihe cyo guhamwa kw'ishengero, gihe cyo guhamwa kw'abakristo. Kubera yuko uvuze ku caha baca babona yuko uwo atanguye gukorako, aratanguye kudomako, utanguye kuvuga ukuri. Uno munsi umuntu avuga ukuri aba amaze kuba umwansi w'abantu benshi, aba amaze kuba umwansi w'igihugu, aba amaze kuba umwansi w'amadini, aba amaze kuba umwansi w'abapasitori, amaze kuba umwansi w'abavugabutumwa, aba amaze kuba umwansi w'ishengero, aca atangura kuba umwansi w'abakuru b'amadini, kuko abatanguye
kubamenera ibanga. Muri ico gihe rero benshi bazotangura kuzigirizwa, bazotangura kwankana. Ku murongo w'10 niho benshi bizobatsitaza, bazoryarukana, bazokwankana. Aya n'amajambo akomeye cyane, ngo niho benshi bizobatsitaza. Muri ico gihe abantu benshi bazotsitara, muri ico gihe abantu benshi bazosubiranamwo, muri ico gihe abantu benshi bazoryarukana. Abantu kugeza nuno munsi abantu baramaze kuryarukana, igituma abantu batagisenga hamwe, igituma abantu umwe wese yipfuza gushinga idini ryiwe, uwundi akipfuza gushinga idini ryiwe, igituma umuntu wari wese uza wumva yamaze kugenda muri leta gushinga, uwundi ukumva yuguruje, ukaza wumva uyundi yagiye kuguruza, ukaza wumva uyundi no munsi ejo bamaze kumurobanura, bamaze kumuha ibikorwa, bamara kuyimuha ugaca usanga yagiye gushinga guyiwe. No kuvuga abantu benshi baramaze kuryarukana. Uno munsi abantu basigaye bayaga mu buryarya, nta kuri kukirimwo. Abantu basigaye bagendera mu kinyoma, basigaye bagira ngo n'abakunzi, ariko wo kwibaza ngo n'abakunzi ariko baramaze kuryarukana. Reka tubandanye ku murongo w'11. Kandi hazokwaduka abigira abavugishwa n'Imana benshi, bazimize benshi. Bene data, hamaze kwaduka abantu bigira abavugishwa n'Imana benshi, bamaze kuba benshi, kandi benshi wari we wese azavuga ivyiwe, uwundi akaza avuga ivyiwe, kandi bose bakaza bavuga ko bakora ibitangaza. Ni kuvuga rero ivyo vyose ni ibimenyetso bigaragaza ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Henshi hamaze kwaduka bigira abavugishwa n'Imana, benshi bamaze kuza biyemeza bavuga bati jewe ndi umuvugishwa n'Imana. Ivyo nanje nivyo niboneye, aho umuntu yaje agakoranya ishengero, agakoranya igikorane, agahamagara abantu benshi bakaza aho twari turi i Montreal hano mu gisagara muri Canada. Nuko amaze guteranya abantu, maze atangura kubaca umwe wese 500, kandi barazana bakayazana bayaharuye, nta nubwo bayazana afubitse mwibasha, ahubwo barayugurura bakayaharurira mu maso ya bose, yasanga ntakwiye, nuko nawe ntiyababwira ibikwiye. Ariko uwazana 500 akwiye, uwo yamubwira ibikwiye kandi yamubwira ibikomeye. Ariko abandi nawe akababwira bati muzanye adakwiye, niko nanje ntabasengera ngo ndabaha imigisha mukwiranye. No kuvuga muri ico gihe dutangura kubona yuko Antikristo yamaze gutangura kwigaragaza, kandi abantu kubwo kuzimira no kubwo amastress yamaze kuba menshi, abantu amahera bayatanga bivuye inyuma. Barayamuhaye, benshi bamuhaye amasheke, abandi bamuhaye amahera y'amakashi, bayamuhaye nibonera. Muri ico gihe abantu benshi wasanga abantu benshi nabo bategekwa ngo niduce duhaguruka natwe dukore nk'uko akora, maze ico gihe ndahaguruka ndavuga ntubwo n'ubuzimire mu izina rya Yesu biragahera. None rero mwene data, haguruka urwanye Antikristo, haguruka urwanye abavugishwa b'ibinyoma. Aho nyene mu madini wanyu benshi baraza bagatangura kubabwira ibikomeye n'ibihambaye, urabaje baza bababwira ivy'ubutunzi, ivy'amafaranga, ivyo gukizwa indwara, kandi ugasanga muri bo bariko baravugishwa ibinyoma. Hariho ubuvugishwa bumwe buza ari ubwo kuri, ariko bufise intumbero yo kuzimiza umukristo, nkuko Yesu yavuze ati kugira ngo barabe ko bozimiza n'abatoranijwe n'ivyashoboka, kugira ngo bikunde bakuzimize. Nkuko byagaragaye, usanga hari ushobora kuza akakubwira itariki zawe z'amavuko, akakubwira amazina yawe, akakubwira n'amanimero zawe yose y'amakarata ufise canke z'amatelefone ufise, ariko atakuzi. Muri ico gihe agatangura kukubwira ibizokubako vyose, ariko ndagira nkubwire Yesu yaravuze ngo raba ndabibabwiye bitaraba, kugira ngo nivyashika muze mugabe, muze mubibere mu maso. Arashobora kuza akakubwira ivy'ukuri, ariko ari umukozi wa shitani. Umuntu atangura kukubwira ivy'ubutunzi n'ivy'amazina n'ivy'amafaranga n'ivy'akaronda, uwo abatanguye kukuzana ko inyigisho za Antikristo. Mugabe, abantikristo baradutse mw'isi, baramaze kwaduka kandi ni bari henshi. Nico gituma muhumuke, mube maso, mwikangure, mureke guhurumba, mureke kuzimira, mureke gupotera, mureke kuzimirira inyuma y'abo bantu. Harabita abapastori kandi ataribo, harabita abigisha kandi ataribo, harabita intumwa kandi atarizo, harabita abasenyeri kandi ataribo, harabita ababishopo kandi ataribo, harabita abavuga butumwa kandi ataribo, ari kugira ngo bazimize benshi. Kandi benshi baza babatoza amafaranga, abandi ugasanga bariko barabaca ibintu bitagendwa kugira ngo bikunde, maze biyerekane yuko ari abantu bakomeye. Ariko ndagira nkubwire ngo Yesu Kristo yabivuze bitaraba, kugira ngo nivyashika muzobe mwamaze kubimenya. Ku murongo wa 12
maze kuko ubugarariji buzogwira urukundo rwa benshi ruzotimba. Mwene data, iri ni ijambo rikomeye cyane, kuko ubugarariji buzogwira muri iki gihe ca nyuma. Muri iki gihe turimo ubugarariji bwaragwiriye, urukundo rwa benshi rwaramaze gutimba. Igituma abantu bacanamwo, igituma abantu basubiranamwo, ni ikimenyetso cerekana ko urukundo rwamaze gutimba. Igituma ingo nyinshi zimaze kwahukana, igituma nk'akarorero hano muri ibi bihugu turimwo imiryango yaratatanye. Usanga umuntu ashobora kugera ahantu asaza atagifise n'umwana canke umuzukura muri nyuma. Benshi bamaze gusaza arabasiribatera, abandi bamaze gusaza bari uko nyene, abandi iyo bageze ku mfiro ntaronka nikiza kumuraba, abandi barahukanye, abandi no munsi hageze isigeze ku rwego rw'uko mbere usanga ata n'ubukwe bukiba, abantu batorana kumara imyaka mikeya bakaba baravanye. Kandi hari ikindi tubona, ubukwe shetani yarabugendeye yarabuteye, kuko mu madini usanga n'abitwa ngo n'abakristo bakora ubukwe ariko bwo mu rwego rwa gishitani, kuko usanga baza bakazana ya micezo y'isi na ya miziki y'isi. Kera ishengero ryahora riyoborwa rigakurikizwa n'ishengero n'indirimbo z'abakristo n'indirimbo z'abaririmbyi, ariko na munsi bagashanka amakasete bagashanka imiziki, maze bagatangura guceza biyambitse na vya bindi byose. Ni ukuvuga isi igeze ahakomeye ngo maze yuko ubugarariji buzogwira urukundo rwa benshi ruzotimba. Benshi barahana impeta ariko bakaca bayita inyuma y'imyaka mikeya, inyuma y'amezi makeya, inyuma y'imisi mikeya. Urukundo rwaramaze gutimba, mu madini rwaramaze gutimba, hagati y'abakozi b'Imana rwaramaze gutimba, hagati y'abaririmbyi rwaramaze gutimba, mu vyumba by'abakristo by'amasengesho rwaramaze gutimba. Barasenga muri uku kwezi, mu kundi kwezi kaba baravanye, baratatanye. Urukundo rw'abera rwaramaze gutimba, ubugarariji bwaragwiriye. Kandi iki ni ikimenyetso ku bakristo kidukangura kugira ngo tumenye neza yuko urukundo, murazi ko udafise urukundo atazobasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Wewe utagira urukundo, udakunda mwene so, wewe ubona mwene so ukabona ni nk'igikoko, ugatangura kumva umenga mbere wofata n'inzira ugahunga, canke ugatangura kumva yuko aho hantu tohagera canke tohakandagiza ikirenge. Ni ukuvuga ngo urukundo rwaramaze gutimba. None rero mugabe, kuko utagira urukundo ntazoshikanwa mu bwami bwo mwijuru. Musubire ku rukundo rumwe rwa mbere, rwa rukundo rumwe Yesu yabwira abanyefeso mu ishengero ryo muri Efeso. Mu vyahishuro Yohana, Yesu Kristo abwira ishengero ryo muri Efeso ati ico nkufise ko nkugaya ko ni kimwe, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nimusubire kuri rwa rukundo rwa mbere bene data, nimusubire ku rukundo rwa mbere maze mukundane, kuko utagira urukundo ntazobona Imana, utagira urukundo ntazosanganira umwami Yesu. Nimukundane, nimukundane. Yesu yavuze ngo nimukundane nk'uko nabakunze. Yesu Kristo yaradukunze aratwigura. Rero natwe nimuze dukundane, nimuze dukundane, dusubire ku rukundo rumwe rwa mbere. Mwese mube bamwe, muhuye muramukanye, mushingiranire intahe, mubwirane ubutumwa bwiza, mugenderanire. Umwe niyaza kukugendera mu ishengero rya urongoye, yewe mukozi w'Imana, ureke kumwirukana. Uyundi niyaza kuvuga ati nzoza kugendera urusengero runaka, mureke kwibaza muti none wewe kuje uturuka hariya wemeye kuzi wacu, mukarinda kumurahiza, mukarinda kumukoresha nka kujya bakoresha imigambwe. Imigambwe niyo itangura kuvuga ati kugira ngo n'abandi bumve yuko watwimukiye, watujemwo, banza urahirira imbere y'ishengero, urahirira imbere y'abantu bose yuko utagisubira hariya maze mukabarahiza. Uko niko rero abantu benshi basigaye bakora. Ariko iyo bakwakiriye ubasumbya ububi nk'uko Yesu Kristo yavuze, uca utangura kuzimira no kuzimizwa kubasumbya, mbere ugatangura gutanga inyigisho zizimiza kubasumbya, kuko barakubwira bati iri bwirizwa ntuzulirenge, iri jambo ntuzuhirahire ngo ricira n'amate hasi, ibi ntuzubivuge, kuko mu idini ryacu ibi ntitubishaka. Maze ugasanga bariko barabuza abantu kuvuga ubutumwa bwiza, bariko barabuza abantu gukoreshwa na mpwemu yera. Mpwemu yera mwaramwugaye, baramwugaranye, barugaye. Mpwemu yera ntibaba bakimuha ikibanza, kubera yuko bazana amategeko yabo bakashira mu madini, maze bagatangura kurahiza abantu. Ariko ndagira nkubwire ngo ubugarariji bwaragwiriye, nico gituma urukundo rwa benshi rwaramaze gutimba. Ku murongo wa 13, ariko uwihangana agashitsa kwiherezo
niwe azokira. Imana ishimwe cyane. Wewe wihanganye, wewe ugomba kwihangana ugashitsa kwiherezo, niwe uzokira. Ndagira nkubwire ngo mwene data, wewe wumva neza yuko utagihagaze ku mico n'imigenzo y'amadini, wewe wumva yuko utari ku migenzo y'amadini, kuko amadini ntazoshikana abantu mu ijuru. Amadini canke uburimbi canke ibiti canke ivyubahiro ntibizoshikana mu ijuru. Uno munsi hariho nk'umupastor avuga ati jewe sino kwicarana na mwarimu ntitwonasange, bati bariya n'abarimu, bariya ni bantu bari batoye, jewe sinosangira n'abana, sinoriraho abantu bambona. Ugasanga haramaze kuba amacakubiri akomeye cane. Ngo ariko wihangana agashitsa kwihereza ni wazokira. Wewe ni wihangana ukarengana ivyo byose, ukarengana imico n'imigenzo y'amadini urimwo, ugatangura kubona mwene so ko ari mwene so, ugatangura kubona ko mwene so ari mwene so, ko mwese mwacungujwe amaraso ya Yesu Kristo. Muri ico gihe ndagira nkubwire ngo uzotangura kunesha. Rero Bibiliya iratwereka ngo wihangana ni wazokira. Uzokwirinda ntazimizwe nabo bavugishwa b'ibinyoma, ntazimizwe n'amadini yadutse mw'isi, agenda yaduka buri munsi. Ugira ucyo ukazamumva ngo idini ryavutse, wasubira ukumva ngo irindi riravutse, wasubira ukumva ubu abantu basigaye bararushe batakigira iyo baja niyo bava, kubera amadini y'abanye menshi. Bariyumvira bati tuje gusenga hanaka canke tuje kwande, mbega turajahe turavahe, turagira gute, turajahe, tuzokumviriza nde, tuzokwemera nde? Bene data, nimusubire kwitanguriro, nimusubire ku nyigisho z'intumwa, nimusubire ku nyigisho za zindi zimwe zashizweho n'umwami wacu Yesu Kristo. Umwe yarungika mpwemu yera ku batumwa, kandi uwo mpwemu yera akaba ari wakoresha ishengero ry'Imana. Ishengero ryiteguye kuzamurwa mu ijuru rikoreshwa na mpwemu yera umwe. Ku murongo wa 14 haravuga ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo bube ikimenyetso kibera icabo n'amahanga yose, maze umuhero uzocuza. Haleluya! Ngiki kimenyetso gikomeye kandi gihambaye twahawe cyerekana yuko kizotuma umuhero w'isi uza, ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose kugira ngo bube ikimenyetso kibera icabona amahanga yose. Mwene data, iki ni ikimenyetso cawe kandi iki ni ikimenyetso canje. Ugomba guhaguruka ukagwanya icaha, ugomba guhaguruka ukagwanya amacakubiri, aho abantu bose ku isi yose bazoramukira bahagurutse bakagwanya amadini y'ivyaduka, bakagwanya abigira bavugishwa ataribo, bakagwanya abiyita Kristo ataribo, bakagwanya bazimiza badutse mw'isi, bakagwanya ubwicanye, bakagwanya ubusambanye, bakagwanya urumogi, bakagwanya bamwe barongona arabagabo ku bandi, arabagore ku bandi, bakagwanya ububi bwose n'ubupfu bwose. Uwo ari we wese agahaguruka akavuga ubutumwa bwiza, ivyo nivyo bizotuma umuhero w'isi uza. Haleluya! Nico gituma wewe mukenyezi, wewe mugabo, wewe musore, wewe mushinga ntahe, nawe gwaruka, uwo ari we wese arasabwa kuvuga ubutumwa bwiza. Nico gituma ibintu byose byononekaye bigomba gusubizwa mu buryo. Abantu bose bankanye bagomba gusubiza hamwe, abantu bose basubiranyemwo bagomba gusubizanya ubumwe, abantu bose bagomba gusubira ku itanguriro, hanyuma bavuga ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza busubire kuba bwa bundi bumwe Yesu Kristo atubwira. Ubutumwa bwiza bugomba gusubira kuvugwa, bugaca ku matelefone, bugaca ku mateleviziyo, bugaca mu maradiyo, bugaca kuri interinete. Abantu bose bagaheba ayandi mateatre y'ivyisi n'amafilime, abantu bagaheba kuraba amafilime y'ivyisi, bakareka kuraba amafilime y'abicanye, amafilime y'abasambanyi, bakareka kuraba amafilime mabi, maze bakumviriza ubutumwa bwiza, bakarungika ubutumwa bwiza, bagakora ubutumwa bwiza hirya no hino ku isi yose. Basi ico nico kimenyetso kizoba gihaye kaze umwami Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo mwe mubona wa mugeni, baravuga bati ngwino, ngo kandi umva nawe nahamagare ati ngwino. Imana ishimwe cyane. Nawe niba mara kumva wongere guhamagara mpwemu yera, maze aze agukoreshe mu mutima wawe, wongere guhamagara umwami Yesu ati ngwino. Nawe ahuri waba ahuri hose mu rwego rwose urimo, waba umukristo waba ukuri kose, umuntu wese, namwe mwese abatarakizwa, mwese mugomba kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Hanyuma nitwamara, isi yose niyamara kuvuga ubutumwa bwiza, isi yose niyamara guhinduka, abantu bose nibamara gusubira kugira urukundo, nibamara gusubiza hamwe, ubwicanyi nibwavaho, urwanko rukavaho, ishari rikavaho, inziga ikavaho, basi ubutumwa bwiza buzaba bumaze gukwira isi yose, kandi ico gihe umuhero w'isi uzocuza. Nico gituma rero turasabwa, kandi ni igihugu gikomeye cyane. Benshi baravuga bati jewe sinovuga ubutumwa kuko ntaramuvuga ubutumwa. Ndagira nkubwire ngo aho ari we wese agomba gukora ico gikorwa, kuko igikorwa cyo kuvuga ubutumwa ntabwo ari titre canke igarade, ntabwo ari icubahiro.
igikorwa cyo kuvuga ubutumwa ni ukwemera kwamamaza inkuru nziza ya Yesu. Haleluya. igikorwa cyo kuvuga ubutumwa ntabwo ari igikorwa cyo guca amafaranga, ntabwo ari igikorwa cyo gushinga amadini. umuvuga butumwa ntabwo ari uwo kubwira abantu ngo nimuze ngo maze ngo muze muzanye amafaranga ngo hanyuma ngo mpeze ngo ndabakorere ibitangaza. Oya, umuvuga butumwa akora ibikorwa, akoreshwa n'Imana, kandi aharengutse ku muntu akeneye kubatizwa aramubatiza, akeneye kubona rusanga umuntu akeneye gusengerwa aramusengera, ngo musengeranire kandi mwaturanire imitwaro, kandi abemera mu babatize mu izina rya Yesu Kristo, maze muhindura abantu bose kuba bigishwa b'umwami Yesu Kristo. uno munsi benshi barashinze uburimbi, ugasanga ngo uwo batiza ni naka gusa, ariko ndagira nkubwire aho umuvuga butumwa yagera hose agasanga umuntu yihanye baramubatiza, aho uwo bwira ubutumwa wabona arakwemereye waramubatiza. uko niko intumwa zakora, abavuga butumwa niko bakora, abari bo bose. Yesu yavuze ati nimugende muhindura abantu bose abigishwa banje, ngo kandi abemera mu babatize, kandi ngo utazokwemera azotsindwa n'urubanza. nimuhindura isi yose babigishwa b'umwami Yesu, nimwemere gukoreshwa ibikorwa vyiza, nimwemere kuvuga ubutumwa bwiza, emera gukoreshwa, emera guhindura isi yose ihinduke babigishwa, ubutumwa bwiza bukogwe buvugwe hirya no hino ku isi yose, maze isi yongere guhinduka. nimuve hasi maze muvuge ubutumwa bwiza, nimuve hasi mwoye gutinya ngo naka ngo ntibishoboka ngo twebwe ngo ibintu bituraba. uwo ari we wese agomba guhabwa igikorwa, agomba kumva ko igikorwa cyo kuvuga ubutumwa yagihawe, kandi maze agakoreshwa, maze nk'umuyera akakuja imbere akabana nawe. haguruka rero tuvuge ubutumwa, haguruka rero twamamaza inkuru nziza y'agakiza, kuko nico kimenyetso cyangwa nico gikorwa kizotuma Yesu Kristo aza gutora ishengero ryiwe, aza gushinga ubwami bwiwe. Yesu Kristo yaravuze ngo musenge muti data ubwami bwawe buze. iyo dusenga tuvuga tuti data ubwami bwawe buze, ni ukuvuga ngo tugomba kubwira abantu kugira ngo abantu tubabwire ubutumwa bwiza, kuko ari itegeko Yesu yahaye abigishwa biwe ngo bagende mu isi yose. rero nawe ni igikorwa cawe, waba uri hehe ku isi yose mu bihugu bitandukanye, ni igikorwa cawe. aho uri hose vuga ubutumwa, ubwira abantu yuko Yesu Kristo akiza, kandi yuko ateze ibiganza kugira ngo yakire uwo ari we wese yipfuza kumwakira, kandi uwo ari we wese yugurura umutima wiwe, Yesu arinjira maze basangire iby'ubwami bw'Imana. rero nahawe nanje, yewe muvuga butumwa, yewe mu Kristo mukenyezi, wewe wabatijwe, wewe mushinga ntaye, wewe mugabo, gwaruka, abasore n'inkumi, ni igikorwa cacu, ni igikorwa canyu, ni igikorwa c'umwe wese. ntiwirabe canke ntuvuge ngo ibyo si vyawe, ni vya twese abatuye isi. tugomba gukwiza ubutumwa bwiza, hanyuma muhero w'isi niho Yesu Kristo azoza kudutora. rero turakehanije igikorwa, igikorwa kirahagaze, igikorwa ntikiratungana, ikivi ntituragishikana, kuko tutarakoreshwa ibyo bikorwa. tugomba kuva hasi dukora ico gikorwa, kuko mu bikorwa Yesu yahaye intumwa ziwe, mu bikorwa Yesu yahaye abigishwa, mu bikorwa Yesu yahaye ishengero, igikorwa gihambaye nico kuvuga ubutumwa, nico kwamamaza, nico gukwiza inkuru nziza ya Yesu ku isi yose, kugira ngo abantu bose batangure guhinduka, maze bababera, babakijijwe, bahebe ibyaha byose, bahebe ubusambanyi. mbega bazokumva gute batabwiwe? mbega bazobwirwa gute hatabaye kwitanga ngo muvuge? hari igihe bavuga ngo mvuze abantu bazontwenga. eka ntawe uzo gutwenga, saba mpwemu yaragufashe, saba mpwemu yarakuyobore, saba mpwemu yarakurongore. ntawe uzo gutwenga, ntaco uzoba, nta nico bazokugira, ahubwo twese nitwavira hasi rimwe maze tukavuga ubutumwa bwiza, isi yose izoherako ibone ko atayisigaye, maze nabo bose bazokizwa. haleluya, Imana ihabwe icubahiro. ku murongo wa 15 haravuga ngo nuko aho muzobonera ca kizira c'ubuyobe bw'ubugesera gihagaze ahantu hera, cavuzwe na Daniyeli yavugishwa n'Imana, usoma niyubare. aho muzobonera ca kizira c'ubuyobe bw'ubugesera gihagaze ahantu hera. uno munsi turabona umusigiti wamaze gushingwa mu kibanza cahora ingoro y'Uhoraho. rwa rusengero rwubatswe na Salomo rugasubira gutunganywa n'abayuda bahungutse bavuye i Babuloni. rurya rusengero rwarasambuwe, kandi kugeza no munsi mu kibanza cago hari urundi rusengero rw'abasilamu. ntabwo ari urusengero rwa rundi rwari rwaragenewe hahantu mu kibanza cera. nuko rero ikindi ca kabiri, uno munsi hari amadini aze yaramaze kwemera guha impeta abagabo batorana bose bahuje ibitsina.
amadini yemeye gutanga impeta ku bagore bahuje ibitsina, ndetse n'uwo kwiyumvamo yuko yohana impeta n'igikoko canke ico arico cose, yuko nawe nyene baruguruye imiryango kugira ngo nawe nyene bamuraganishe. Ivyo vyose nibimaze kwerekana yuko kizira kiriko kirasotera kugira ngo cinjire ahera, kandi kiza caramaze kwinjira mu madini atandukanye, mu bihugu bitandukanye. Amategeko yo gushigikira urumogi no gushigikira ubusambanyi bwa bundi bw'isodomu n'i Gomora n'ayandi mabi yose, no gushigikira yuko abana bakiri bato batangura kwigishwa ivyo guhuza ibitsina aribwo busambanyi, bigatangura kwemerwa mu mategeko y'ibihugu bimwe bimwe ku isi, canke kwemerera abantu kuryamana n'ibikoko. Ayo mategeko yose yaramaze kwinjizwa mu bana b'abantu uno musi. Ibigaragaza bimaze gutwereka neza yuko ca kimenyetso c'ibiharuro 366 kimaze gutangura kumenyerezwa mu bantu benshi, bamaze gutangura kugishigwa mu mibiri yabo, kandi mu minsi itarambiranye bakaba bazohatirwa kugishigwako ku nguvu. Mbere ukazosanga ata n'umuntu yemerewe kuja mu isoko kugura, canke kugira ngo asume, canke yandikishe umwana wiwe mu ishuri, canke aje kuvoma, canke aze kugira ikintu cyose yokora, naho bakugura inzu, canke kugura imodoka, canke kugurura ordinateur, canke gukoresha internet, utegerezwa kuzoba ufise izo nimero. Muri ico gihe ntibizoba vyoroshe. Rero ntiwibaze ngo nubwo bitaraba muri urwo rwego, ntiwibaze ngo no munsi ako kabi canke ako kaga canke ico kizira, ntiwibaze ngo ntikiriho. Ndagira ngo ubwire yuko mu minsi hari amategeko azotegeka abantu ko bagomba kuruhuka ku munsi wa Mungu, kandi abakristo benshi bazokwibaza ngo n'amahirwe, ariko nuko mwomenya yuko umunsi witwa samedi canke isabato ariko umunsi wa gatandatu, uwo twita wa gatandatu, ari wa munsi w'isabato. Iyo sabato rero ico gihe abantu bose kw'isi yose bazotegekwa kuwukorako no kuwurimako no kuwudandazako, ariko umunsi wa Mungu bazotegekwa ko uwo munsi wa Mungu udashobora kugira ikintu na kimwe ukorako kiretse ivyo leta yonyene kwemereye gukora. Muri ico gihe rero ntibizoba vyoroshe, kandi ayo mategeko agiye gutangura gushigwaho kugira ngo umuze wa Antikristo uze ku mugaragaro, maze abantu babijemwo ku mugaragaro. Mwene data, nico gituma uno munsi uya n'umurariko kuri wewe nanje, kugira ngo twongere kwitegura, twongere kuvuga ubutumwa bwiza. Igihe kikiriho, akanya kakiriho, haracariho aka kanya. Nimba igihe gisigaye ntawuzi ko kingana, ariko uyu mwanya dusigaranye tuwukoreshe ukuri kose, hanyuma maze dukoreshwe, maze ijambo ry'Imana ryamamare rikwire hose. Ku murongo wa 16 haravuga ngo ico gihe abazoba ari Yudaya baze bahungire ku misozi miremire, uzoba ari hejuru ku nzu ntaze yururutswe no gusahura ibiri mu nzu yiwe, uzoba ari mu murima ntaze asubizwe inyuma no gusahura umutamana wiwe. Imana ihabwa icubahiro. Ndagira ngo ubwire yuko iyi ntambara yatanguye igihe Abayuda bavanwa mu gihugu. Ico gihe abantu barishwe benshi, habaye ibikomeye, habaye byinshi. Abantu barishwe, bafashe abagore ku kagobero, abandi bariyahura, abandi babaturira mu mazu, abandi barasahurwa, abandi baricwa, abandi batwagwa ari nyagano. Nuko bamara hanze y'igihugu ca Isirayeli imyaka hafi hafi 2000. Nukuvuga muri ico gihe Yesu Kristo ariko arababwira ati iko kijya kimenyetso c'ivyabaye. Nukuvuga muri ico gihe nimwatangura kubona rero ivyo bimenyetso byose biriko biraba, bishora kuzoba ari ico gihe gifitanye isano n'ivya kiriya gihe. Ku murongo wa 19, ariko muri iyo minsi bazoba batwaye inda n'abonsa bazobona ibara, kandi muze musenge kugira ngo uruhungo rwanyu ntiruzobe mu rushana canke kw'isabato. Yesu Kristo aravuga ati uruhungo rwanyu ntiruze rube mu rushana canke kw'isabato. Abayuda ntibari bemerewe kugenda urugendo kw'isabato, kandi mu rushana naho n'ahantu hatemerewe gufata ingendo, kuko usanga abantu haba hari imvura n'ubukanye. Rero ivyo bihe bibiri birabuza umuntu guhunga, kuko urugendo rwemewe kugenda kw'isabato ni kilometero, kandi mu rushana naho ntabwo woronka ingene uhunga. Rero hano turasabwa guhunga, turasabwa kuronka umunsi mwiza wo guhunga, turasabwa guhabwa uburyo bwo guhunga. Ariko ndagira nkubwire yuko ico bishatse kuvuga ni giki. Ibi rero biriko biratwereka neza yuko guhunga atari coroshe, kuko imbibe nizamara kugagwa, ibihugu byose bikugara imbibe, ico gihe ntawe uzasubira kuronka iyahungira canke yaja. Indege
gihe ntizoba zikiboneka, canke ubusafiri, canke guhungira mu misozi, kuko mu bihe bitarambiranye uzosanga isi isigaye imeze nk'umudugudu canke umutumba canke agacimbiri, canke isi yose muri rusange igiye kuzogira amategeko amwe canke itegeko rimwe canke igipolisi kimwe canke idini rimwe. Muri ico gihe uzosanga ari ibintu bikomeye. Yesu ariko aratubwira ku kintu kijanye no guhunga. Rero musenge kugira ngo uguhunga kwanyu ntikuzobe mu rushana canke kw'isabato. Ikindi twibuke ko tugomba kubahiriza amategeko y'Imana, tukibuka ko umunsi Yesu Kristo yuko nk'uko vyari biri mu misi ya Nowa ariko bizoba bimeze muri ico gihe. Tukamenya yuko ijambo ry'Imana dutegeza kuryubahiriza, nimba ari sabato tukayimenya ko ari sabato. Nk'uko urushana rudahinduka canke isabato idahinduka, niko kandi uko amasezerano adahinduka, niko n'ibihe Imana yashinze bitigeze bihinduka. Dukomeze guhagarara ku ijambo ry'Imana. Ku murongo wa 21 haravuga ngo, kuko muri iyo misi hazoba amarushwa hambaye atigeze kubaho kuva ku itangiriro ry'isi ugashitsa n'ubu, kandi ntazokongera kubaho. Yesu Kristo aravuga ati muri ico gihe hazoba hari ibyago bikomeye, isi izoba igeze mu kaga gakomeye, kandi aha ni mu rwego rw'isi yose. Twarabonye intambara ya mbere y'isi yose, twarabonye intambara ya kabiri y'isi yose, turiko turabona ingwara z'akaranda zitera ku isi yose zikatuma abantu mbere bugaranirwa mu mazu canke ibihugu bikugagwa kubera yuko ari ingwara ziko ziratera ku isi yose. Yesu Kristo atangura kugabisha avuga ati muri iyo minsi hazoba hari amarushwa hambaye. Mbega mwene data, amarushwa hambaye aho uri wowe utaratangura kuyabona? Ayo marushwa mbere ngo atigeze kubaho. Uno munsi baratanguye kuvuga bati ingwara nkizi ntitwari gwigere tuzibona. Ati ni ingwara zo mu rwego rukomeye, ingwara zihitana abari ku isi bose, ingwara zituma amaleta yose aja mu kaga, aja mu kajendegete, bagatangura kwibaza iyo baja niyo bava, bagatangura guhagarika ingendo, maze n'ibihugu bikugara imipaka, ugasanga isi yose iri mu ntambara. Mbere ugasanga ni intambara atari intambara y'amabombe canke ya za nucleaire, ariko ugasanga ni intambara yaho bose bahagurutse bakaja mu ntambara. Igihugu cyose, amaradiyo yose akavuga vya bindi kumwe, hirya no hino ku marezo sosiyo, kuri internet, eka abantu bose bakaba bariko baravuga vya bindi nyene. Arico gituma vyerekana yuko aramarushwa ahambaye ariko aradushikamwo atigeze abaho kuva ku itanguriro ry'isi mbere ugashitsa n'ubu, kandi ngo ivyo vyago ntibizokongera kubaho. No kuvuga no munsi muri ibi bihe hagiye kuza ibihe aho hagiye kuza ivyago bitari bwigere bibaho, kandi biriko birasozera ibihe vyacu turimwo, kugira ngo isi kuko iriko irarangira, isi iriko iragera ku musozo, isi iriko iragera ahantu irangira. Nico gituma mugomba kuba baso, mukikangura kandi mukicara mugavye, kandi mukama mwiteguye. Ku murongo wa 22, kandi iyo minsi iyitagerurwa ntihorokotse umuntu n'umwe, ariko kubw'abatoranijwe iyo minsi izogerurwa. Mwene data, iyo minsi yarageruwe. Uno munsi abantu nk'uwo kuyugaranira mu mazu bakamara myaka n'imyaka ni kibazo cyo bari kibazo gikomeye cyane. Nico gituma iyo minsi izogerurwa. Nk'uwo abantu bamara igihe badafise ico barya n'ico banywa, abantu muri ico gihe wosanga benshi bariko barishwa n'inzara, benshi bopfira mu mazi wabo, abandi bopfira mu bihugu, abandi bopfira mu misozi, kuko bataba bafise ico barya canke ico banywa. Nico gituma buri cago cose uko icago gizora kiza ku isi, iyo minsi yarageruwe, iyo minsi izogerurwa, kuko iyo minsi itageruwe ntihorokoka umuntu n'umwe. Ku murongo wa 23, ico gihe nihagira umuntu ababwira ati ehe Kristo ari hano canke atari hariya, ntimuze muvyemere. Mwene data, ndagira nkugabishe nkubwira nti umuntu niyaguhamagara kugira ati ngwino uze gusenga iwanje, nca ndaguha ubwarimu, ntuzojeyo. Umuntu niyakubwira ati ngwino uze gusenga iwanje, nca ndaguha ubupasitori, ntuzojeyo. Umuntu niyaguhamagara ati jewe nashinze idini, none nshaka yuko iyo dini uza kurimfasha, hanyuma ibyo tuzohora turonka byose tuzohora tubisangira, ntuzojeyo. Umuntu niyakubwira ati ngwino mu idini ryanje ndimwo, hanyuma unje ntangura kugusengera uronka amafaranga, uronka ubutunzi, uronka ikinda gukoreresha ibitangaza, ntuzojeyo. Nukuvuga nico Yesu Kristo yarariko aragabisha. Benshi batanguye kuvuga bati iri dini niryo giwacu niryo ryiza. Benshi batanguye kuvuga bati idini giwacu niryo rifise izina ryiza. Amazina basigaye bagira amazina afise akakovyoranja, amazina asigura ibikomeye, asigura ukuri gudasanzwe. Ariko nikibuza yuko usanga muri ayo madini usanga harimo babandi batukuje iminwa, babandi bakubise imishatsi ku mitwe, babandi biyambitse bya bindi Paulo yahakana, bya bindi Petero yahakana, bya bindi Bibiliya itubuza.
ugasanga iryo dini ryoryo ryaramaze kuvyemerera no kubitangira uruhusha. Ni ukuvuga ugahiga ikintu bariko baraguhamagarira ngo uje kuraba ukakibura. Ku murongo wa 24 haravuga ngo kuko hazokwaduka abigira Kristo n'abigira bavugishwa n'Imana bagakora ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza kugira ngo bazimize n'abatoranijwe n'ivyashoboka. Bene data, iki kimenyetso Yesu yongeye kugaruka kukivuga, yongeye kugaruka kukitubwira kuko yari yabivuze imbere mu ntango. Iki kimenyetso ni ikimenyetso gikomeye cyane. Wamugavye buri munsi, uno munsi ushobora kugwana n'amadini runaka ukayanesha, ejo hakavuka yandi. Benshi baramaze kugira ikibazo gikomeye cyane, benshi baramaze kuzimira, bamaze gutemba no gutembagara mu madini. Ni vyiza gukoranira hamwe, ariko iyo umaze kwinjirayo ntukemere yuko yamabi yose y'ivyo bategetse gukora nawe yuko ugiye kuyakora. Muri ico gihe ntuze wemere. Nimba ugiye gusenga, genda usenge, wumvirize ijambo ry'Imana. Ari ico ukora ugikore, ari ico Imana ikoyoboye gukora ugikore, ari amashikanwa ari bigira 10 utanga ubitange, ari ibiko gukora vy'imitwaro no kwitanga ubikore nk'umwana w'Imana. Ariko wirinde, kuko rero burya biragoye. Iyo umuntu amaze kwishira mu maboko y'umurwanizi ntaba agishoboye kwikurayo. Ni Yesu wenyine aza kugukurayo. Umaze kwisuka mu mitego y'amadini, Yesu wenyine ataje gukurayo, ntabwo wokwishoboza kuvayo, biragoye. Nugisha gituma mugabe Yesu yabivuzemwe abisubiramo inshuro nyinshi. Yesu yarasemereye. Bene data, ijambo ry'Imana ariko rirasemerera. Twirinda amadini y'ivyaduka, twirinda amadini aza kutuzimiza, twirinda abigira Kristo, twirinda abigira bavugishwa n'Imana. Benshi baramaze gutembagarira mu madini, benshi baramaze kuzimya muhe mu madini, benshi bamaze gukurikiza imigenzo, ntibakigendera ku mategeko ya Bibiliya barapfundikiye barugara, maze bakurikiza y'abayobora imigenzo y'imirimo y'idini. Ariko ugasanga kagakiza k'imbere mu mutima ukagahiga ukakabura. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo muzobamenyera kuvyo bama, ngo nta wamura inzabibu ku munyinya, ngo nta wamura insukoni ku bitovu. Bene data, tugabe cyane. Yesu yarasemereye. Ku murongo wa 25 haravuga ngo raba ndabibabwiye bitaraba. Bene data, Yesu Kristo arasemerera avuga ati ntimuze mugira ngo sinabibabwiye. Nico gituma Yesu aravuga ngo raba ndabibabwiye bitaraba, kugira ngo nivyashika tuze tumenye ko Yesu yari yarabivuze. Ku murongo wa 26 nuko niba babwira batehe ari mu bugaragwa ntimuze mujeyo, canke ngo ari haruguru mu mpete ntimuze muvyemere. Bene data, hari habashaka kuvuga bati nimuze tugende tumurabe mu bugaragwa ya mwishamba, tugende tumusange hariya ni yari no twamwumvise. Bene data, ntimuze mujeyo. Hari uwundi azovuga ati ko bariya banse kuja mu gahinga, atereka tugende mu nzu twiyugaranireyo hanyuma duhamagare ni yari. Naho nyene ntimuzojeyo. Haruguru mu mpete ntimuzojeyo, mu bugaragwa ntimuzojeyo. None ijambo ry'Imana riko ratubwira, riko ratwereka Yesu ari hehe. Yesu ari hehe bene data? Yesu Kristo ari mwijuru. Yesu Kristo ari mu mutima wawe. Yesu Kristo ari mu mutima wawe, ariko aradodora avuga ati ndaramukije. Umuntu niyugurura urugi rw'umutima wiwe akanyugururira ndinjiriwe dusangire. Yesu ariko aradodora. Yesu ntari mu bugaragwa, Yesu ntari no haruguru mu mpete, Yesu Kristo ntari no mu madini. Yesu Kristo ariko aradodora ku rugi rw'umutima wawe. Haleluya. Nico gituma kwifatanya kuja gusengera aho abandi bariko barasenga, ivyo ni vyiza. Kuja aho abandi basenga ni vyiza, ariko mwirinde ntibakabazimize, mwirinde ntibakabagwishe. Usanze bashigikira amategeko atari muri Bibiliya, aho hantu hasohoke uhave, kandi ugende ubabwiye, maze ubabwire bihane. Usanze bariko baranyuranya n'amabwirizwa y'Imana, ubabwira ati aho hantu mwarazimiye, nibahinduka uzoba ukoreshejwe ivyiza, ariko nibanka guhinduka, maze ubabwira ati kuri mwebwe no kuri jewe musigaye muri nk'abanyamahanga, kuko batamviye ijambo ry'Imana. Ariko dukomeze dusemerere tuvuge, kuko abantu benshi barazimiye, kandi abantu benshi bariko baragenda bazimira, kandi uko bagenda bazimira niko benshi bariko barava mu nzira y'Imana, kuko benshi bita wa Kristo ariko atari bo. Abandi bakibaza ko bakijijwe, ariko bagendera mu buzimire bw'amadini bwo kuzimira no kuzimizwa, bakazimizwa na bagenzi babo, bakazimizwa n'abato bajimije, abo bibaza ko ari bo babayobora, ariko ugasanga bariko barabazimiza. Ku murongo wa 27 haravuga ngo nk'uko umuravyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera iyo rirengera, niko kuza k'Umwana w'umuntu kuzomera. Bene data, Yesu Kristo nk'uko twavyumvise ntari mu madini, Yesu Kristo nk'uko twavyumvise ntari no mu bugaragwa, ntari na hamwe mu mpete ekasiyari. Yesu Kristo aravuga ati nk'uko umuravyo urabiriza iburasirazuba
ukabonekera iyo rirengera, niko kuza k'umwana w'umuntu kuzomera. Abantu benshi barirukanga bati Kristo twamwumvise hariya, abandi bati twamwumvise hariya, ariko ndagira nkubwire ngo umunsi Yesu Kristo azoza nka kurya k'umuravyo. Umuravyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera iburengerazuba n'ibuseruko ndetse no mu buraruko. Yesu Kristo azoza uwari we wese azomwibonera. Ibi bitwereka yuko ijambo ry'ukuri ntirihishwa, ni ukuvuga ngo idini ry'ukuri ntirihishwa, kandi uvuga ukuri ntayoberana, kuko ikinyoma kiririrwa ariko ntikirara. Haleluya. Kandi bavuze bati kuri guca mu ziko ntigusha, kandi ngo uti inkoko ntuticibitse, kandi ngo ibuye riserutse ntibaricisha isuka. Ni ukuvuga umaze kubona aho ikibi kiri, umaze kubona ko aho uri ari habi, vayo usohoke uveyo, bicitwa uyu munsi akanya kakiriho. Umaze gusanga wazimiye, nuhinduke maze usabe Yesu Kristo akuzimurure. Umaze gusanga mwene so yaguhenze, vayo maze umuva inyuma kandi umubwira ati iyo nzira siyo, hanyuma umusezere maze umubwira ati bye bye, hanyuma ukomeze inzira. Uko niko vyagendeye mu Kristo. Mu Kristo mu rugendo yaragira cyakazabona ahuye n'abamuzimiza, bamutwara bakamuta mu kaga, harabaye ibikomeye kugira ngo akugweyo. Yakugwayo n'inkomezi z'Imana. Umaze kwitwara ukisuka mu kaga, biragoye kukavamwo. Yesu wenyene atari waje kugagukuramwo. Bene data, abantu benshi barafashwe mpiri, abantu benshi baragizwe inyagano, abantu benshi baragizwe abacakara b'umurwanizi, kandi baboshwe mu buryo abandi babagize inyagano bakabagira abakozi, maze bagagukorera Imana ugasanga uri kurakorera umuntu, ugasanga uri kuragendera mu gihirahiro cyo gutinya abantu, aho kuvuga ijambo ry'Imana ryo muri Bibiliya, ariko ugasanga ugukuriye n'ukuyoboye akaguhakanira ngo ico ntuhirahire ngo ukivuge muri aba bantu. Abantu benshi baramaze kuzimira. Nico gituma rero ukuri kuri mu muco, umuco ubonekera abantu bose. Nico gituma Yesu Kristo azoza bose bamubona, azoza nk'uko umuravyo urabije. Bisobanurwa ngo ijambo ry'ukuri ntirihishwa, kandi abana b'Imana bagendera mu muco. Nico gituma ko turi abana b'umuco n'abana b'umurango, ntiturinde guhigira Yesu mu mwijima, ariko tugume mu muco, kuko ikigaragazwa cyose ari umuco. Bisobanurwa ngo duhagarare mu kuri, uvuga ukuri waye gutinya, ntutinye ukuri kuko ukuri niko kuzotsinda. Haleluya. Ukuri n'umuco ni ikintu kimwe. Iyo uvuze ukuri cyane ukavuga umuco nico kimwe. Ni ukuvuga ngo umuravyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera rirengera. Bisobanurwa ngo umukristo ahagaze mu kuri ntayoberana, umukristo ariko aravuga iby'ukuri ntayoberana, umukristo ahagaze mu nzira yo kugororoka ntayoberana. Umubonera ku byo yama, umubonera ku ngeso ziwe, umubonera mu mico yiwe, umubonera mu mibano yiwe, umubonera mu kuntu abayeho mu rugo, umubonera ku ukuntu abayeho, n'ukuntu abana biwe bamwumvira, n'ukuntu umuryango wiwe umwumvira, n'ukuntu ayoboye urugo rwiwe neza, n'ukuntu atahukanye, n'ukuntu yubatse Kristo. Ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, ariko hariho kuva mu cyaha ukacihana, kandi umaze kucihana ntugisubiremwo. Iyo niyo nzira y'ukuri, uwo niwo muco. Abakozi b'Imana benshi bagendera mu bibi, bagendera mu byaha, bagendera mu bicumuro, bagendera mu bigabitanye, aho kugira ngo abantu rero bavyiyamirize, ahubwo bakavuga bati ahubwo tugendera aho nyene, kuko nibwo buzima abantu bose niko babayeho. Maze ugasanga abantu barazimiye bakazimizwa, maze ntibabe bakigaruka. Mwene data, Imana idufashe. Ku murongo wa 28 haravuga ngo aho umuvyimba uri hose niho ibinyakabaka bizokoranira. Mwene data, nkuko iyo umuvyimba umaze gupfa ariho inyo zose ziza, ugasanga umuvyimba waraboze, ariko inyo zose ziwusanga zigatangura kuwinjiramwo. Kandi ibinyakabaka navyo murazi ko ari bisiga. Iyo umuvyimba uri mu gahinga, inyoni cyangwa ibisiga biraza bigatangura gushitagura kw'inyama. Nta muvyimba ubura ibinyakabaka canke ibisiga canke ubuca canke iki biza gutangura kurya. Nico gituma Yesu Kristo yabaciriye umugani abereka ko iyo migani ibiri yose irasa. Umuco ntunyegezwa, umushwarara canke umuravyo ubonekera hose. Rero kandi n'umuvyimba aho uri, inyoni zibura kutondako canke ibisiga ntibura kuza kutabagura. Bisobanurwa ngo aho uzoba uri hose, waba uri mu nzu, waba uri kwa wenyene, waba uri mu bantu, aho uzoba uri hose Yesu Kristo uzomwibonera, aho inzambi zovugira, kuko turiko turinjira mu bihe bikomeye. Hano bariko barakwereka ko isi yose igeze ku rwego rwo gutegereza umuzo w'umwami Yesu Kristo.
no kuvuga ngo aho uzoba uri hose Yesu niho azogutora. Ni waba uri mu nzu uri kurasenga urakomeza usenga Imana, ni waba uri hose uri kwa wenyine uri kurasenga urakomeza usenga Imana, naho uzoba uri mu byago no mu bigeragezo bikomeye, naho uzoba uri muri ibi bihe byo kwiyugaranira mu mazu urakomeza usenga Imana. Niyo uzoba warafatiwe ingingo canke amategeko y'uko utaronka ahantu amusengera, aho uzoba uri hose Yesu azogusangayo. Naho uzoba muri confinement Yesu azogusangayo. Naho uzoba uri mu mategeko yo kuyugaranira mu mazu, leta yafashe ingingo yuko abakristo batagicaruka canke abantu bose batagicaruka, aho uzoba uri hose Yesu Kristo azoba kubona. Imana ihabwe icubahiro. Ku murongo wa 29, hanyuma yayo marushwa y'ico gihe uwo mwanya izuba rizocura umwiza, n'ukwezi ntikuzoba kucaka, umuco wako n'inyenyeri zizokoragurika ziva kwijuru, n'ivy'inkomezi vyo mu majuru bizonyiganyizwa. Basi muri ico gihe kubera yuko hazoba hamaze kuba amarushwa menshi, hazoba hamaze kuba intambara nyinshi, hazoba hamaze gutotezwa gukomeye, abantu benshi hazoba hamaze kwicwa ari benshi, kuko ca gikoko kizoba kimaze kuza kw'isi kigashinga ubutegetsi, kigashinga amategeko, isi kamererwa nabi, abantu bakicwa, abashingira intahe Yesu bakicwa, abantu bagahamwa, abandi bagatotezwa. No kuvuga hakaba n'ubuzimire bukomeye hano kw'isi, hazoba hamaze kuba ibyago bikomeye cyane. Hanyuma ayo marushwa yose y'ico gihe rero, muri ako kanya izuba rizocura umwiza, n'ukwezi ntikuzoba kucaka umuco wako, n'inyenyeri zizokoragurika. Bino birashaka kutwereka ko abantu benshi bazoba baramaze gufatwa mpiri, abandi bazoba baramaze gucika intege, abandi bazoba baramaze gucika urudendevu. No kuvuga ngo abari bafise umuco waka bazoba batakibonesha umuco wabo, ndetse n'izuba ndetse n'ukwezi. No kuvuga ico gihe ntuzomenya yuko hakiriho amategeko yose bazoyakuraho, maze batangure kuzana ubutegetsi bw'umwijima. No kuvuga ngo n'inyenyeri zizokoragurika zive kwijuru, ndetse n'ivy'inkomezi vyo mu majuru bizonyiganyizwa. Muri ico gihe aya majambo twibuke yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abera nibamara gucika ubunywenywe, nibamara bose kumagwa inguvu, niho ngo vyose bizabigira bishike. Mwene data, n'inyenyeri zizokoragurika bisobanurwa n'abakristo bazoba bamaze gucika intege, bamaze gucika urudendevu. Muri ico gihe abavuga butumwa ntibizoba bicoroshe, abantu bazoba basigaye batinya kugira ijambo basohora bakura mu kanwa, kandi hazoba ibimenyetso bikomeye no kuzuba no ku kwezi, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga izuba rizocura umwiza, n'ukwezi niko kucaka umuco wako. Kandi n'abakristo bageranywa inyenyeri ntibazoba borohewe, kandi ukuri kuzozimangana. Ariko nkuko twumvise ijambo ry'Imana ngo uzokwihangana gushitsa kuhereza niwazokira. Nubwo uzobushitse mu mbombano urakomeza ushingira intahe Yesu Kristo, kuko igihe cyo gucungurwa kizoba kigira gishike. Yesu Kristo yavuze ngo nimwabona ivyo byose bibaye muze muraramika imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzoba kugira gushike. Nico gituma nuba ari ubundi aguteye akamu ndakubwiye, tangura uraramika imitwe werekeza amaso mu ijuru, kuko igihe cyo gucungurwa kwacu kiri hafi. Bya bihe byiza bigira bitwegereze bya dushikemwo, kuko ca gihe cihamwa nitotezwa ku bakristo ni gihe ciza cuko twegereje ibihe byo kuzamurwa gukurwa mu isi. Nico gituma haguruka rero ugabe kandi witegure kandi ube maso, maze kandi unezererwe ibihe turimwo ko ari ibihe byavuzwe n'umwami Yesu ko ari ibihe bituganisha bitwerekeza mu gihe ciza cyo gukurwa mu isi. Ku murongo wa 30, buni ikimenyetso c'umwana w'umuntu kizobonekera kwijuru, niho amoko yose yo mw'isi azoboroga, bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu vyo kwijuru ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Mana ishimwe cyane, haleluya. Mwene data, buno ikimenyetso c'umwana w'umuntu kizoca kibonekera mu ijuru. Ico gihe abantu bose bazoba bamaze gucika urudendevu, ca gikoko kizoba cyamaze kwibasira isi n'abayituyeko. Ico gihe nta wundi muntu azoshobora kugira icagura canke icashora, nta uzoronka icarya, nta uzoronka ijambo avuga. Shetani wazoba amaze kuzana ca gikoko n'ubutegetsi bwaco ngaha ku isi. Muri ico gihe rero ntibizoba vyoroshe. Yesu Kristo ni wazomanuka, haleluya. Yesu Kristo ni wazomanuka. Danieli yarahishuriwe ngo nibamara guca ubwoko bwose bwera ubunywenywe, niho ivyo byose bizoba bigira biherahezwe. Ngo nimwamara kubona ca kizira ciwewe gihagaze ahantu hera cavuzwe na Danieli yavugishwa n'Imana, ngusoma araca yiyubara, ya saha izoba igeze, wa munota uzoba ugeze, ya randevu izoba igeze. Nukuvuga ngo ca gihe kizoba gishitse, haleluya. Buni ikimenyetso c'umwana w'umuntu kizobonekera kwijuru, nukuvuga bazogira batya, bazoza babona
umwana w'umuntu aje ku bicu atangure kubonekana ku bicu. Haleluya. Isi yose izocija mu gahundwe, izoja mu kaga, kuko bazogira bacyazabona umuco wa Yesu Kristo utamanzuye urashe, kuko izuba rizoba ryamaze kuzima, n'ukwezi kuzoba kwamaze kuzima, n'inyenyeri zoba zamaze kuzima. Yesu Kristo niwe azoza kumurika, azoza amanutse, maze ikimenyetso ciwe kibonekere kw'ijuru. Haleluya. Ico gihe abera bazoba bagira barokogwe, bazoba bagira batabagwe, bazoba bagira bacungugwe. Yesu azoba aje kugutora, Yesu azoba aje kuntora, Yesu azoba aje kudutora, Yesu azoba aje kudutabara. Muri ico gihe Yesu azoba amanukanye no kudukiza, Yesu azoba amanukanye no kwishura amasengesho y'iminiho n'amaborogo yabera baririra mw'isi, kuko azoba hari totezwa n'ihamwa ry'ubwicanyi bukabije bukomeye, no gutotezwa n'urwanko rubi, ndetse n'ihamwa rikomeye. Ariko Yesu Kristo azohitaza. Haleluya. Twibuke ijambo abamarayika babwiye abigishwa, babwiye bati uko mubona duze mu ijuru niko muzomubona agarutse. Ico gihe Yesu Kristo kumwenyene yaduga niko azomanuka. Amen. Yesu Kristo azomanuka, azoza nk'uko yaduganywe mu ijuru. Nico gituma ijambo ry'Imana ritubwira ngo ijisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazomubona. Babandi bose bagararije, babandi bose bariko bakora ubugararije n'ubugome n'ubugizi bwa nabi, no kwica abantu, no gutoteza, no kubuza abakristo, no kugara insengero, no kwihaniza umuntu asubira kuvugira Imana, gusoma Bibiliya canke gusenga, yabo bose Yesu Kristo azoza kubatururuza, azoza aje gutabara. Yesu azoba amanutse, azoba azanye ingoma yiwe mw'isi. Igihe ciwe kizoba kigeze c'ubwami bwa Mesiya, kuza gutegeka, kuza kuyobora. Ubwami bwiwe buzokwira isi yose, kandi ingoma yiwe izoba iri i Yerusalemu. Haleluya. Ngo niho amoko yose yo mw'isi azoboroga, bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu. Abantu benshi, isi yose izoboroga, isi yose izocija mu kaga. Nico gituma rero mwene data dusabwa ngo twihangane gushitsa kw'iherezo. Hari benshi bazosangwa barambiwe, abandi bazosangwa bihebuye. Hari benshi uzosanga bamaze gushirwa ko za nimero, kuko babuze ico barya, babuze ico banywa, babuze ico kurya n'ico kwambara, kuko babuze ubuzima. Benshi bazaba bamaze kwemera gushirwa ko za nimero ca gikoko, bazaba bamaze gutangura gusenga ca gikoko, nukuvuga bazaba banyuranywe. Bibiliya iratubwira ngo nihagira umuntu ahirahira agashirwa ko kwizo nimero, akemera gusenga ca gikoko, agashika ku kimenyetso cacu mu ruhanga canke ku kiganza, uwo nawe ngo azohabwa agakarabo ka vino, kandi uwo ngo ntazokwigera abonekana mu gitabo c'ubugingo. Bizoba bitagishoboka ko ashobora gukizwa. Mwene data, ntuzohirahire ngo wemere, ndabikubwiye bitaraba. Bibiliya bitubwiye bitaraba. Yesu yavuze ati ndabibabwiye bitaraba. Ntituze duhirahire ngo twemere gusenga ca gikoko. Ntuzohirahire ngo wemere gusenga ca gikoko. Ntuzohirahire ngo wemere gushirwa ko za nimero. Ihangane ushitse kw'iherezo. Ihangane ugumye ico wahawe. Ihangane komeza gusenga. Ihangane shishikaruje ku mavi. Ihangane wisonzeshe. Ihangane maze ushitse kw'iherezo, kuko Yesu Kristo azoza mu gihe abantu batazi n'igihe batiyumviriye. Ngo nkuko vyari biri ku misi ya Nowa, ngo niko bizoba mu gihe c'ukuza k'umwana w'umuntu. Ico gihe abantu bazaba binezererewe, abubaka bazakomeza bubaka, abarongora bazakomeza kurongora, abashingira bazakomeza gushingira. No kuvuga n'abakora iby'ubugizi bwa nabi bazobandanya kubikora, n'abicanyi n'abagizi ba nabi n'abatoteza ishengero ry'abakristo bashingira intahe Yesu bazoshishikara guhama abakristo kugeza ku munsi umwana w'umuntu azozira. Basi ku murongo wa 31 azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranye abatoranijwe biwe bave mu birere bine, guhera ijuru ritangurira kugeza iyo riherera. Bene data, Imana itugirire neza. Ngo azotuma abamarayika biwe. Yesu Kristo ahagaze mu kirere, ikimenyetso c'umwana w'umuntu kimaze kubonekera ku bicu. Yesu Kristo azotuma abamarayika biwe, maze bazovuza inzamba. Uyu munsi wo kuvuza inzamba, haleluya, muri ico gihe inzamba hazovuga inzamba yo guhamagara abatoranijwe, yo kubwira isi yose ati ivyo murimwo birarangiye, biraheze, igihe kirashitse, iryavuzwe riratashe. Maze inzamba izotangura kuvuga. Hanyuma abamarayika bazotangura gutoranya, gukusanya abatoranijwe bave mu birere bine, guhera ijuru ritangurira kugeza iyo riherera. Basi mwene data, ico gihe abazoba bari bazima bazoca bazamurwa,
bazotangura kuduzwa bavanwe mu isi. Abamarayika bazotora bakijijwe, bazotora bihanganye, babandi bari mu vyago, babandi bamaze igihe biyugaraniye mu mazu, babandi bari mu minyororo, babandi batari bwicwe, babandi batari bwacikane. No kuvuga abazoba bari bazima bose tuzoca tuzamurwa maze dusanganira umwami wacu Yesu Kristo mu kirere. Rero mwene data, ndakuraritse ndakubwiye ngo tugabe twitegure, maze uwo munsi tuzosangwe mu bushobozi, tuzosangwe mu masengesho, tuzosangwe turi mu kwihangana, tuzosangwe mu kwizera, tuzosangwe duhagaze mu gakiza, maze Yesu Kristo azozira, azotudugane, azamukane. Ndakuraritse kugira ngo iyo nzamba uzoyumve, iyo nzamba ntuzogucike, ntuzohombe kumva iyo nzamba, kuko iyo ni ya nzamba y'akabanga imwe Pawulo yatubwira. No kuvuga ngo abizera iyo nzamba izovuga, hanyuma maze duteranwe nawe, maze dusanganire umwami wacu Yesu Kristo mu kirere. Nico gituma rino jambo ari ryo kukwirura, ari ryo kukuremesha. Ico gihe iyo nzamba niyavuga, ni nzamba izobije kwirura no kuremesha, kuko ni gihe c'agakiza cyo gucungurwa ku mibiri yacu, ni gihe cyo gutabagwa, ni gihe cyo kuvanwa mu isi, ni gihe cavuzwe cyateguwe uhereye ku kuremwa kw'isi yuko Yesu Kristo azoza gutora umugeni wiwe. Nico gihe rero ndakuraritse ngo nawe mugeni wa Yesu wame witeguye, aho uri hose wirinde byo kwanduza, wirinde kwiyanduza, wirinde abo kwanduza, wirinde abo kugwisha, wirinde byo gucikisha intege, ariko ushishikare uramirize kandi ukomeze igikorwa c'Imana, ukomeze urugendo ruja mu ijuru. Imana ihabwe icubahiro. None rero ayandi majambo abonekana hano ku murongo wa 32 aravuga ngo nimwigire ku musokoni umugani wawo, ishami ryawo iyo ritoshe amababi agatutuza, mumenya yuko agatasi kari hafi. Bene data, Yesu yariko aratwereka uko ibintu bizogenda bigenda etape par etape, ingingo ku yindi. Hano rero Yesu aragarutse gutanga impanuro ndetse n'ubusobanuro bukomeye, na cyane cyane no kuduhumura amaso kugira ngo tubone. No kuvuga aravuze ati nimwigire ku musokoni umugani wawo, iyo ishami ritoshe amababi agatutuza, no kuvuga muca mumenya yuko agatasi kari hafi. No kuvuga iyo twibuke yuko Yesu yari aravuze ati Abisirayeli bazovanwa mu gihugu iwabo, hanyuma baje mu makungu, kandi bazomara y'imyaka itari mike, kandi igisagara kizosigara gihawe abanyamahanga. Basi kugeza igihe abanyamahanga bazogisiribanga, hanyuma muri ico gihe igihe c'abanyamahanga nicarangira, Abisirayeli bazosubizwa mu gihugu. Rero twibuke yuko ubu no munsi Abisirayeli barasubijwe, baratanguye gusubizwa mu gihugu haciye imyaka 70. Basi ivyo bikatwereka neza yuko ishami ririko riratangura gututuza amababi kugira ngo umusokoni utangure gututuza. Muri iki gihe rero umusokoni waratanguye gututuza, kuko Isirayeli yaratanguye gushinga leta yayo, kandi n'umugwa mukuru wa Yerusalemu baramaze kuwemeza mu mategeko. Ibyo byatwaye imyaka 70 kugira ngo wemezwe, ariko uwo mugwa mukuru waremejwe. No kuvuga ihanga rya Isirayeli cyangwa ubwoko bwa Isirayeli, no kuvuga ari wo musokoni waratanguye gututuza amababi, kuko ubwoko bwa Isirayeli bugeranywa n'umusokoni. Kuko igihe Yesu yavuma umusokoni akawuvuma, hanyuma bukeye abigishwa bagasanga wamaze kuma, cari ikimenyetso cerekana ko bari Abisirayeli bazovanwa muri cya gihugu. Basi Yesu agarutse kutubwira ati igihe rero ujya musokoni yavumye kiriya gihe uzosubira gatutuza, nico gihe Abisirayeli bazaba bariko barasubizwa mu gihugu. Basi rero kubw'ivyo natwe rero bene data tugomba kugaba tukaba maso, kuko Pawulo yaravuze ngo twateweko nk'ingurukizi, twateweko ariko ni ishami ryahanywe natwe dutegwako. Nuko rero bishakirwa yuko tuba maso, bishakirwa ko tuba maso kugira ngo ntitwibone, ahubwo twirinde. Nuko ku murongo wa 33, nuko namwe nimwabona ivyo byose bishitse, muze mumenye ko ari hafi ku rugi. Yesu Kristo aravuze ati nitwabona ivyo byose bishitse. Mwene data, niwabona ibi byose biriko biraba muri ibi bihe turiko turabona, ibi bimenyetso biriko biraba ku isi yose. Twarabonye intambara ya mbere y'isi yose, twarabonye intambara ya kabiri y'isi yose, none turabona ingwara z'ivyaduka ziko ziratera ku isi yose, turabona amategeko ariko araza ku isi yose, turabona ingene ca gikoko kiriko kirasotera kiza, turabona yuko ca kizira catanguye kwinjira hera. Bene data, ivyo byose nibitwereka kandi bitugabisha ngo twicare tugavye, kandi ngo tube maso, maze ngo twitegure
gusanganira umwami wacu Yesu Kristo kuko ari hafi ku rugi. Yesu Kristo aravuze ngo ku murongo 34 ngo ndababwira ukuri abiki gihe ntibazorangira ivyo byose bitarashika. Ijuru n'isi bizorangira ariko amajambo yanje ntacazoba. Yesu Kristo aravuga ati ndababwiza ukuri abico gihe ntibazorangira ivyo byose bitararangira. Nukuvuga igihe uyu musukoni zomaze gututuza ntawuzi imyaka bizotwara canke bizomara, ariko igihe uwo musukoni yamaze kutanga ko akarorero niwe amara gututuza muri ico gihe, nukuvuga ngo abico gihe cankwe urunganwe rw'abico gihe ntiruzorangira byose bitaraba. Bisobanurwa ngo muri ibi bihe Abisirayeli basubijwe mu gihugu nivyo bihe byuko vya bimenyetso vy'imperuka bitangura gushika. Si kuvuga ko ari wo munsi Yesu Kristo azirako, ahubwo ni bihe byuko twinjira mu bihe by'imperuka. Nukuvuga ni bihe bino bihe bigaragaza neza uko Abisirayeli bariko barashinga amategeko yabo mu gihugu cabo, canke bariko baranagura igihugu cabo, canke bariko baranagura igisagara cabo no gushiraho ibihe byabo vya mbere by'ukonto bahora bibuka iminsi mikuru n'ivyo gusenga, y'ukwibuka uko bahora bakora mbere. Bakaba bariko baratangura kwiyumvira kubishira mu ngiro, bariko baratangura gutegekanya ngo baze bubake rujya rusengero, ngo basubire gushiraho rwa rusengero rwa Salomo. Nukuvuga umusokoni uzoburi ngo aratangura gututuza. Muri ico gihe rero nivyamara gukorwa muri ubwo buryo, muri ibi bihe byose bimeze uko, muri iki gihe cacu bisobanurwa ngo natwe tuze tumenye yuko ari cyo gihe cyo kutunganywa, ngo abike cyo gihe ntibazorangira ibyo byose bitarashika. Rero no kwicara ugavye, kwicara uri maso, ijuru n'isi bizorangira ariko amajambo yanje ntacazoba. Byose birashaka kurangira, ibintu byose birashaka kononekara, ibintu birashobora guhindagurika, ariko ijuru n'isi birashobora guhinduka, ariko ijambo ry'umwami wacu Yesu Kristo ntaco rizoba. Amajambo y'Imana ntacazoba, ivyagezwe vy'Imana ntaco bizoba. Yesu Kristo vyavuze byose ntibizohinduka. Nico gituma twizera neza yuko ivyo Yesu Kristo bitazobura gushika. Ku murongo wa 36 ariko uwo munsi canke iyo saha nta bubizi, niyo boba abamarayika bo mu ijuru canke umwana w'umuntu canke umwana w'Imana atari data gusa. Mwene data ntawuzi iyo saha. Hano benshi baribaza bageze kuri iki kibazo ibongo abico gihe ntibazorangira ngo ivyo byose bitaraba, bagaca batangura guterana amajambo, bibaza bati none turavuga iki, turashinga iki, turemeza iki, turahakana iki. Ariko hano Yesu Kristo aravuze ati uwo munsi canke iyo saha nta bubizi, niyo boba abamarayika nta numwe azi uwo munsi canke ukwezi canke umwaka. Hano Yesu ariko aravuga ibimenyetso by'ibanze bizobanziriza umuzo wo kugaruka kwiwe, ariko nta saha, nta kwezi, nta yinga, nta cyumweru, nta tariki birimwo biriko biravugwa hano. Paulo nawe yarabivuze ati ivy'ibihe n'imisi nta mpamvu zo kurinda kuvyandika, ntimurinda kuvyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'uko igisuma kiza mu ijoro. Twamaze kubona yuko ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizoboneka mu gihe izuba rizoba ritacaka, ukwezi kuzoba kutacaka. Bisobanurwa ngo umuco w'agakiza k'abakristo benshi bazaba bamaze kuzima, benshi bazaba bamaze gucika intege, bazaba bamaze kubura intege, bazaba bamaze n'inyenyeri ziba zimaze gukoragurika. Bisobanurwa ngo byabishinga ntahe by'abakristo by'abana b'Imana benshi bazaba bamaze gucikishwa ubunywenywe, ariko hahirwa uzo kwihangana agashitsa kwiherezo. Nico gituma iyo saha canke uwo munsi, iryo herezo, iyo saha, uwo munsi nuko kwezi ntabwo Imana yigeze yemera ko umwana w'umuntu abibarirwa canke abimenya, ndetse n'abamarayika ntibigeze babibwirwa canke ngo babihishurirwe. Data wenyene ni wazi uwo munsi niyo saha. Nico gituma tugomba kwicara tugavye twiteguye, maze tugaserangura Bibiliya, tugasenga kandi tukambaza Imana, maze tukamba tugavye mu mitima yacu misi yose uko bukeye uko bwije, kuko atawuze umunsi canke isaha. Imana ihabwa icubahiro. Ku murongo wa 37 haravuga ngo kandi uko vyari biri mu misi ya Nowa niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu. Yesu Kristo akomeje kuduha ubundi burorero. Ubwa mbere yabanje kuduha akarorero ku musukoni ari bo Bisirayeli basubizwa mu gihugu, yongeye kuduha kandi karorero k'ivyabaye uko vyari biri mu gihe cyo kuri Nowa. Ubu n'ubuzima bwa misi yose bw'abantu bose batuye ku isi. Nukuvuga urashobora kuba utaronsa akarorero ku vya Bisirayeli, ariko ndagira ngo hakarorero ku bandi bantu bose b'ibihugu byose by'abantu bose bari ku isi yose. Uko abo kuri Nowa bari bameze niko nabo no munsi bameze,
ku murongo wa 38, kuko ariko bari bameze mu minsi umwuzure utari bwatere, bararya, baranywa, bararongora, barashingira, bageza kuri wa musi Nowa yinjiye muri bwa bwato. Ntibagira ico bamenya kugeza aho umwuzure waziye ubatwara bose. Niko kuza k'Umwana w'umuntu kuzomera. Mwene data Yesu Kristo arabisobanuye, arabigaragaje. Mu gihe muri iki gihe uko bizoba biriko biragenda kose, muri iki gihe ibihe vy'imperuka tumaze kuvyinjiramwo, abantu abanyabyaha bazoshishikara gukora ivyaha, abapagani bazoshishikara gusenga ibigirwamana, abatarakizwa bazoshishikara gukora ivyaha. Ni ukuvuga ab'isi canke amareta bazoshishikara gupanga imigambi yabo, imigambi yo kubaka amazu. Abantu bazoshishikara kugira mariage, bazoshishikara kurongora, ariko batazi kwejo canke ejo bundi ibintu bigiye guhinduka. Abantu bazotangura kurangura imigambi yabo, abadandaza bazobandanya badandaza, abapanga imitahe yabo bazobandanya kuyipanga. Basi Yesu aravuga tuko vyari biri mu gihe cyo kuri Nowa, niko bizoba no muri iki gihe cyo kuza k'Umwana w'umuntu. Bararya, barakanywa, bakanezerwa, bashitsa kuri wa musi Nowa yinjiriye muri bwa bwato. Benshi bazorinda bashika ku musi wuko Yesu Kristo azobonekana kwijuru, bakiriko barapanga imigambi yabo, aho kugira ngo bace bugufi bihane, ngo bumvire imburi zisemerera nkuko Nowa yasemerera. Nowa yabwira abantu ati nimuze mumfashe tubaze ubwato, umwuzure ugiye gutera, ariko ntibigeze bamwumva, ntibigeze babiha ikibanza. Baranse kugeza igihe Nowa yarangije arasozera ubwato, arangije mu nyuma arinjira. Amaze kwinjira Uhoraho araza arugara. Muri iki gihe birabonekana yuko ubwo ubutumwa bwiza buzovugwa mu isi yose, hanyuma Yesu Kristo ni wazoza kwemeza ico bwa butumwa bwavuze, kuko ubu butumwa bwiza ari nka ca gihe Nowa yasemerera abwira abantu ati nyabuna nimuze tubaze ubwato, ariko ntibamwumvira. Uno munsi ubutumwa bwiza burasemerera ati nimuve inyuma y'amadini, nimuve inyuma y'imigambwe, nimuve inyuma y'iyo mikino yo mw'isi, y'iyo micezo, nimuve inyuma y'akaboregwe, nimuve inyuma y'ubusambanyi, nimuve inyuma y'imigenzo y'abapagani, nimureke gukurikiza imigenzo y'abatarakizwa, nimuyitandukanye n'ab'isi, mureke kwitwa ab'isi kandi mwarahamagawe. Ariko iyo mburi uno munsi benshi bakaba batayumva ngo bayumvire. Ariko ndagira nkubwire yuko hazorinda hashika kuri wa musi imburi kiriho kandi gisemerera, maze kugeza uwo musi Yesu Kristo azoza maze atangure gukoranya abatoranijwe. Muri ico gihe abasigaye mu isi bazobona ibara, kuko Imana izoca itangura kwihora nk'uko umwuzure warimbuye abo kuri Nowa bose bakarimbuka. Nowa amaze kwinjira mu bwato, niko abazosigara mu isi bazosigara mu vyago bikomeye, bya vyago ndwi vy'iherezo, nka kumwe abanyegiputa bashika mu gatikizo gakomeye, maze abandi bana bagatikirira mu cyaga gitukura. Bariko baragerageza guhiga Abisirayeli ngo babice, ngo bakurikirane. Niko n'abandi bizobamerera mu gihe umwami Yesu Kristo azoba arimwe aratwara ishengero. Hariho abazogerageza kugira ngo berekane ububasha bwabo mw'isi, abanyabubasha n'abafisi ibigwanisho bo mw'isi, ariko ivyo ntibazobishobora, hazoba agatikizo gakomeye. Nico gituma uwihana yokizwa, uwezwa niyezwe, uwandura niyandure, ugororoka nagororoke. Yesu Kristo aravuga ati ndaza vuba, nzanye ingero kugira ngo ngere umuntu wese bikuranye n'ivyo yakoze. Basi rero kubw'ivyo benshi bazotunganywa, ariko abandi bakora ibyaha bazoshishikara gukora ibyaha, abakora ibibi bazoshishikara gukora ibibi, abacumura bazoshishikara gucumura, ariko abezwa bazoshishikara bezwe, kandi abatunganywa bazoshishikara gutunganywa, kandi abavugutirwa nabo bazoshishikara kuvugutirwa, gushika ku munsi Yesu Kristo azozira gutorera abizera. Haleluya. Yesu Kristo arakomeje kuvuga ku murongo wa 40. Yesu Kristo aravuze ati ico gihe abagabo bazoba mu murima, umwe azojanwa uwundi arekwe. Abagore babiri bazoba bariko barasera hamwe ku rusyo, umwe azojanwa uwundi arekwe. Bene data, bisobanurwa ngo umwe urashobora kuri mu bantu, muri ico gihe abantu bazoba bari hamwe, ariko ugasanga bamwe barajanywe abandi bakarekwa. Abamarayika barashaka kuzosanga muriko murasenga, ariko bamwe ukazobona umwe aragiye. Umumarayika azoza atora umwe uwundi amureke, umumarayika azoza atora umwe uwundi amureke. Nico gituma ubwami bw'Imana babunyakuza ubuhizi, wicara ugavye nturaba ubwinshi,
nturabe ngo turi benshi ngo niko twese tuzoduganwa mu ijuru. Birashoboka ko umugabo n'umugore umwe ashobora kujanwa undi akarekwa, umugore ashobora kugenda umugabo agasigara, canke umugabo akagenda canke umugabo agasigara. Nico gituma mwempi umugabo n'umugore mugomba kurwana urugamba kandi mukarwanira ubwami bw'Imana, kandi nk'uko ijambo ry'Imana rivuga mukabunyakuza ubuhizi. Ubwami bw'Imana abubandanira abacabubandanira kuva kuri Yohana Umubatizi, kandi ababandana babandanira ubwami bw'Imana babunyakuza ubuhizi. Nico gituma hano Yesu ariko aravuga ati abazoba bariko barakorera hamwe ntibazojanwa bose ikivunga. Yesu azotoranya, azotwara uwakoreye Imana, azotwara uwiyejeje, azotwara uwemeye kwitunganya, azotwara uwemeye kwiyeza, azotwara umukenyezi yemereye gukorera Imana, azotwara umushinga ntahe cyangwa umugabo yemeye gukizwa, azotwara umwigeme yemeye gushingira intahe Yesu muri aya magume akomeye, azotwara umusore cyangwa umugabo cyangwa umuhungu yemeye gushingira intahe agahakana, ntiyemere gushigwa ko za nimero, ntiyemere gukurikiza ibiriko biragirwa muri iki gihe, ntiyemere gukurikiza imico ya gipagani, ntiyemere gusenga ca gikoko canke igishushanyo cacu. Uwazojanwa, ariko nubwo azoba ari kumwe n'uwundi, nubwo bose azoba bitwa abakristo, ariko akaba yarakoreye shetani mwibanga, uwo azosigara ntazojanwa. Nico gituma Yesu Kristo ariko aravuga ati ntimurabe ubwinshi, ntimurabe ngo nakangwa arakijijwe. Ijambo ry'Imana rikomeje kuvuga riti muzamenyera kuvyo bama, ntawamura inzabibu ku munyinya, ntawamura insukoni ku bitovu. Ushaka kumenya yuko uwo muri kumwe akijijwe, usome Bibiliya hanyuma urabe ivyo akora kandi wumvirize n'imvugo ziwe. Niwamara gutahura ukumva imvugo yiwe, uzocumenya yuko ari umukristo, uzocumenya yuko yiteguye kuja mu ijuru. Niwaraba ugasanga ntaboregwa, ugasanga ntanywa itabi, ugasanga ntasambana, ugasanga ntaraba y'amafilime y'abicanyi canke y'abasambanyi canke y'amafilime mabi, ugasanga ntiyemera kuraba vya bindi vyo mw'isi, ugasanga nta mvugo mbi canke ibiyago bibi canke ibitwenza bibi biva mu kanwa kiwe, uwo wizere yuko muzojana kandi wizere yuko nabazoduganwa mu ijuru. Nico gituma bariko barabunyakuza ubuhizi. Ku murongo wa 42 haravuga ngo nuko mwami mugavye, nuko mwami mugavye, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azozako. Ariko ibi mubimenye iyaba nyene urugo yarasanzwe azi igihe igisuma kiziramwo yogavye ntiyokunze ko inzu yiwe yimbwa. Nuko namwe mwami mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. Amen. Yesu Kristo ariko aravuga ati nuko mwami mugavye, mwene data wa mugavye, mwami mugavye, muze tugabe. Iyi ni mburi kuri wewe no kuri jewe. Twame tugavye mu gitondo, ku mutaga, ku mugoroba, mwijoro, mu gicugu, isaha ku yindi. Twame tugavye mu vyiyumviro no mu majambo no mu ngendo no mu ngiro. Twame tugavye mu bikorwa kugira ngo ntihagire udutwara igitsibo. Wa mugavye ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Shetani arimo arashaka kugira ngo agutware igitsibo cawe. Ibi vyose biriko biraza vy'ingwara z'ivyaduka birimo birashaka gutwara igitsibo cawe. Izi ntambara ziko zirabara mw'isi no hagati mu madini ziko zirashaka gutwara igitsibo cawe. Ariko ndagira nkubwira ngo wa mugavye, wambare ibigwanishwa byose vy'Imana, maze urwane ube uje ku rugamba, maze urwane intambara y'agakiza, intambara y'abana b'Imana. Wa mugavye, kuko utazi umunsi umwami wacu Yesu Kristo azozirako. Kuko ibi twobimenya turiko turabimenyeshwa neza yuko yaba nyene urugo yarasanzwe azi igihe igisuma kiziramwo yogavye, kugira ngo ntibamumenera inzu canke ngo bamutsinde mu nzu canke ngo basange canke ngo bamuyage idiwe vyose. Rero mwene data, tugabe kuko tutazi Yesu igihe azogarukira, kuko ijambo ry'Imana itwereka neza yuko Yesu yavuze ati nzoza nk'uko igisuma kiza mu ijoro, aho bazobavuga bati haranga amahoro nta nkomanzi, niho guhona kuzobaza kugiturumbuka. Muri ico gihe benshi bazohendeshwa karimi keza, benshi bazobwirwa ivy'amahoro, ariko ayo mahoro ni ya mahoro y'uburyarya, ni ya mahoro atandukanye na ya mahoro Yesu Kristo adusigaranye. Nico gituma dukwiye guhora twama tugavye, kuko atawuze umunsi umwami wacu Yesu Kristo azozirako. Ku murongo wa 45 haravuga ngo none ninde mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge shebuja yosigara nabo mu rugo rwiwe ngo abagaburire igihe kigeze. Bene data, wewe mushumba, wewe muntu, uyu mugani uri kurabwirwa wewe nanje. Muntu wese uri mushumba wa Yesu Kristo wahawe igikorwa, na cane cane wewe mushinga ntahe se w'abana canke ufise urugo, ufise umuryango, uri mushumba wa Yesu Kristo, kuko uzotanga raporo. Niyo gutanga raporo y'ibiriko biraba ngaho mu rugo rwawe. Uri mushumba wa Yesu, ugomba kwicara ugavye mu kugaburira
abo mu rugo rwawe izi mpano canke ibifungurwa vya misi yose ukabasumira ukabarondera ico kubatunga nk'uko hakikisha yuko barya canke bakanywa canke bakambara canke bakaronka aho baba, niko kandi utegereza gutegekanya ukaraba neza yuko bakijijwe kandi bihanye, yuko abana bawe bazoja mu ijuru, yuko umukenyezi wawe nawe ubwawe mwese muzoja mu ijuru, ko muriko muraharanira ijuru. Ugomba kwicara ugavye ukama wigisha ukihaniza ugahanura ugahana ugatoza indero nziza, kuko ijambo ry'Imana niko ribivuga. Hari n'andi majambo ku bashumba, abakuru b'amatorero canke abakuru b'amadini, abapastori n'abigisha n'abarimu n'abavuga butumwa, eka nabungere mwese muri abashumba. Ninde mushumba w'ubwenge uwo shebuja yosigarana mu rugo rwiwe ngo abagaburire igihe kigeze? Ku murongo wa 46 hahirwa uwo mushumba shebuja agarutse azosanga akora atyo. Mwene data harahiriwe wewe mukozi w'Imana, databuja azosanga ukora utyo, azosanga waragumye kuco wahawe, azosanga waragumye mu muhamagaro wawe utivanze. Nimba yaguhamagaye kuba umuvuga butumwa, bandanyanye n'ico gikorwa uvuga ubutumwa. Nimba yaguhamagariye kuba umwigisha, bandanya kuba umwigisha, ntuce utagatarotaro ngo intaro zasheshe. Hariho benshi baja mu bwarimu ariko ari kugira ngo bace muri etape ngo hanyuma ngo baze bazamugwe ngo babahe ubupastori. Hariho n'abandi babwirwa bati reka tube turaguhaye iki gikorwa, ejo bundi tuzosura tuguha ubupastori. Ariko Yesu Kristo abo yatoranije yabamenye kera, kandi uwo yahamagariye igikorwa yamutoranije ijuru n'isi bitararemwa, no kuva ataravuka Imana yari muzi. Kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo muzamenyera ku byo bama, kuko ngo atawamura inzabibu ku munyinya, kandi ngo ntawamura insukoni ku bitovu. Imana itugirire neza. Umurongo wa 47 haravuga ngo ndababwira ukuri yuko azomuha kugaba ibyo afise byose. Ariko umushumba mubi niyibwira mu mutima wiwe ati databuja aracatevye, maze agatangura gukubita abashumba bagenzi biwe no gusangira n'ababorerwa. Shebuja uwo mushumba azoza ku munsi atamwiteze, no mu gihe atazi azomucamo kubiri amusangiza umugabane wiwe n'indyarya, niho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo. Dusenga Imana yacu. Wera Mana data ugororoka wo mwijuru, turashimye dukenguruka cane, datanze amashimwe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami w'icubahiro, umaze kutuhishurira amabanga akomeye, tumaze guhabwa ibimenyetso bikomeye bigaragaza mwami ukugaruka kwawe. Ndakwinginze kugira ngo uze wame uduha kwiyeza no kwisuzuma, kugira ngo uwo munsi uzoze usanga turi maso, uwo munsi uzoze usanga twiteguye, haba mu gicugu canye mu nkoko, haba ku mutaga canye mu ijoro. Ndakwinginze ngo uzutwibire ibanga, duze dutahure, duze dusobanukirwe, duze dusangwe mu mahoro, duze dusangwe mwami dufise kwizera kandi twiteguye gusanganira. Wera Mana yacu, ndasengeye mwene data wari we wese kugira ngo umuhe kuzigamwa no kurindwa, kandi mwami mpwemu wawe yera akomeze kugenda abana natwe ijoro n'umutaga buri munsi, kandi ibyanditswe byera bitubere mwami Mana urumuri. Turasabye mwami, ndakwinginze kugira ngo ari wowe wese umuhe gutumbera inzira y'ukuri n'inzira y'ubugingo. Mwami w'abami ndabigushimiye, urakoze mwami, kuko databuja ari wowe twiteze, twiteguye mwami aho uzozira uzosange turi maso. Nuko mwene data wari we wese yiteguye, ndamusengeye ndamusabira yuko yonaguka kandi yokwezwa kandi yotunganywa, kugira ngo wa munsi aho uzozira uzosange yiteguye. Nuko rero urakaza mwami Yesu, kandi imitima yacu ihora igutegereje, tuze tugusanganire kugira ngo dutahurukanwe mu bwami bwo mu ijuru. Ndabisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.